Inyuma yo gutukwa kenshi, inyuma yo kubwirwa ibitutsi vyinshi, akambikwa ibara n'abana bariya ariko akihangana, amakuru dufise na yuko uno munsi ABEL NDUWAYO kwihangana vyoba vyamunaniye, ahisemo kuva mu gihugu, yiyise mu diaspora nayo kuva uno mwanya tuvugana. Juti mukunzi wa G5 Media unkurikirana, nkundira maze ndakuramutse aho uri hose mu cubahiro ntangere, neze neza yuko uri impunda marembe ndetse uri amahoro nkuko nanje meze neza. Izina ryanje ni Elmalove Mwarimu, murabizi neza yuko mba ndahari kugira ngo bakubite exclusive news zitandukanye zica hirya no hino ku mbuga ngurukana bumenyi, ariko kandi mba ndahari kugira ngo ndanabaha umunezero, ndanabahoze amarira, ndanabibuse yuko ivyo ducamo vyose Uwiteka abigiramo uruhara. Nkundira rero tubanze tugire subscribe ku batarakora subscribe, hanyuma twuzuze umuryango, dukomeze umuryango, twongere kandi dusaba Imana kubera ko kuba tukiri bazima ni kubwo ubuntu bwiwe, nta mafaranga dufise tworiha izi mpemu duhumeka buri segonda, nta mafaranga dufise tworiha ivyiza Imana idukorera, ndetse ni ibiza impanuka zitandukanye Imana igenda iraturinda, ahubwo ni kubera ko ikidufise k'imigambi ikiturinze muri buno buzima. Bwo rero fata umusegonda canke imisegonda 10 nubwo wowe umunota mu kwemera kwawe kose, ubanze ushima Imana, ubanze uvuge iti Mana urakoze kuba ukindinze ndetse kuba ukingize bazima muri bazima. Niko bimeze neza na neza. Uno munsi mfise amakuru atarakoza amaguru hasi kubera ko nanje ubwanje sindabitahukirwa neza. Hari ku munsi wejo itariki 27 mu gatondo ka kare, igihe c'isaha 4, yes, igihe c'isaha 4, ubwo haboneka amafoto agaragaza umushinga ntahe canke nyakubahwa ABEL NDUWAYO asanzwe arongoye G5 company, G5 production isanzwe ihurikiyemwo abakinyi benshi b'ibihangange uhereye kuri we, ariko kandi irimo na G5 Media en general. Yaraye afashe urugendo rutema ikirere yerekeza aho tutazi, aho tubona neza yuko yaherekereje amafoto atandukanye asa n'uriko arasezera igihugu, arasezera abene igihugu ku kibuga c'indege ca Bujumbura, yongera yandika ko ti bye bye. Ano makuru tumaze kuyabona, twagerageje kumenya ese ABEL NDUWAYO yobagiye he, yabafashe rutema ikirere yerekeza he, ariko ntitwashoboye kumuronka gushaka kuri uno mwanya, peut-être urugendo ruracakomeje. Nagerageje no kubaza hirya no hino ku bari hafi yiwe kugira ngo tumenye ukuri, ariko nta numwigeze ashima kuduha umuco. Ariko ukuri nuko ABEL NDUWAYO no mu bakinyi badasohoka, akenshi basohokana n'ubusa, yasohotse haba hari igikorwa. Benshi bari bakomeje kwiyumvira tese ABEL yobagiye ko mu gihe yagiye mu gikorwa abivuga, yagiye mu gikorwa atangaza akavuga ati ngiye muri ibi musengere bize bigende neza neza, akavuga ati ngiye hanaha, ariko kw'incuro ABEL nta na kimwe yigeze ashikiriza. Bimwe mu byo twagiye turahura navyo kuri zo post ziwe yakoze, niza abantu bavuga yuko peut-être yoba hunze amajambo amaze gutegwa, ingwano amaze gutegwa kenshi muri no entertainment, bigatuma arambigwa, bigatuma avuga ati je no tumanja kure nkabiheba byose. Ariko ayandi makuru turonswa na yuko ABEL yoba afise didi nini cyane ariko arakorera mu gihugu ca Kenya, tutaramenya neza ati yo didi imeze gute, ivuga iki, kuko turibuka neza yuko mu minsi heze ABEL NDUWAYO yafashe urugendo kandi na Fanny Lavine berekeza mu gihugu cy'u Rwanda, igihe cari giheze cari kinini, yaba Fanny canke ABEL badahaguruka ngo basohoke igihugu bari kumwe. Ubona neza yuko navyo vyaje vyazanye amajambo menshi atandukanye yo kuvuga ati ese Fanny yo basohoka kubera ABEL yo ariwe mpamvu yo bituma Fanny Lavine aho rasohoka rimwe na rimwe. Ariko ukuri ntako tuzi, hamwe twovyinjiramo twatugiye mu gusakuza no guteranya mu bintu tutazi, but ico nzi nuko muri kino gihe ABEL na Fanny bameraniye neza, ndetse ubucuti bwabo ari bwiza cyane gushika kuri no mwandese bafise na filme shasha irikira irabisha bigacika yitwa My Husband. Ubona neza yuko ari filme ikunzwe kandi nziza, utarayibona anyarukire kuri YouTube channel ya Fanny Lavine.
araza kuyibona arayisanga ko iri on trend neza neza. Dusapotinge abana b'igihugu, but uno mwanya ndaciyumvira je nawe turaciyumvira Abel yobagiye. Ndiko ndagerageza kurondera ku nimero yiwe kugira ngo numve yuko ashobora kwitaba, ariko ntabwo ndiko ndamutora ndacagerageza kugira ngo ndabe yuko ndamuronka. Ninamuronka akamvugisha turaza kumenya ukuri, ese koko yaragiye canke n'umuntu aherekeje. Ukuri nukuwe. Je ndiko ndagerageza guhamagara, ariko ntariko araboneka. Sinzi ko ibirere bidukundira, sinzi kanatwitaba turi mw'ijoro rikuze. Sinzi ko hava yitaba. Tumenye umuco w'aya mafoto, tumenye umuco w'ibi bintu nimba ari urugendo koko. Yes, turi muri exclusive interview, twihanganira. Abel ntabwo ari karaboneka neza online, but ndasubira ngerageze ndabe kuyicamo. Turagerageza twumve, bidaciyemwo nta kundi duce twifataho tubabaye, kubera ko tuba twagerageje uko bishoboka. Ndabona umenga ntashobora kuba ari kuri line, ntashobora kuba ari kuri line, peut-être yageze nta ma connection ashobora gukoresha, cyangwa atararonka ka wifi ko mu ndege. Ariko amakuru dufise nayo yuko ashobora kuba yasohotse igihugu mu ibanga rikomeye cyane ntangere, ariko benshi bakavyitiranya ugutandukanye n'ibindi baba bibaza. But umuco wose jewe nzobarondera vuba cyane, kubera ko uno munsi nta kindi ngomba kugwanira atari kubahereza amakuru aramvuye umwanya n'umwanya, kugira ngo dukomeze kandi dusubire dukomeze gutunganya ibikorwa bya G5 Media TV bije ku rwego. Murabizi neza yuko iyo mfashe microphone niciramo amajini iyo bibaye ngombwa. So ico no gusaba ni kuja muri comment mukambwira ese urugendo rwa ABEL NDUWAYO bo kubaza kwiki kugenda mu ibanga rikomeye cyane, ubona ko vyo biturutse kuki, iyo bagiye he, nibiki iyo bagiyemo, ese koko iyo batorotse igihugu burundu. Tuvyumvira gute? Comment yawe ndayikeneye, ariko kandi mutibagira kuja gusapotinga kuri ABEL NDUWAYO official. Hariko amafilme menshi atandukanye, ongere musapotinge filme My Husband, nayo nyene ni nziza, mugomba kuyishigikira uko biri kose kugira ngo dukomeze gukunda ivy'iwacu, gukunda ivyo iwacu ata kintu na kimwe dusize inyuma. Nuko reka ndabashimire mwese mwadukurikiranye, nshimire mwese mwaduhaye akanya ko twumviriza, mwese mugiye gukora comment, mugiye gukora subscribe, ndetse mukanadufasha gupartage ibiganiro byacu ngo bishikire abandi benshi. Mwumve neza yuko by'ukuri jewe Elma Love ndabakunda, ndetse na G5 Media muri rusangi irishimiye ukuntu mudushigikira. Muhezagirwe cyane, je nanje nzobasengera, mukomeze kunsengera kandi kugira ngo ibintu bimere neza. Ciao.